Ndabaye ikaze kandi muri iki gice kigira kabiri muri iki cigwa c'igitabo c'abaroma, aho tugomba kuraba urubanza twari twagirizwa. Ngaha Paulo aravuga yuko kubw'urupfu rwa Yesu Kristo twagizwe abera, twaratsindanishirijwe. Vyaratwaye rero ikiringo, ariko nagomba ndakwibutse ivyo twabanje kwiga mu gice giheze. Igice giheze cavuze uburyo butatu dushobora kwigamwo igitabo c'abaroma. Ubwa mbere turashobora kuciga umurongo ku murongo, aho twiga ibijanye n'ubugororotsi. Ubundi buryo kandi ni uburyo twise igiti kiriko kirakura. Imbuto itewe ni imbuto itewe mu muntu atari umugororotsi. Ico giti kigakura mu kwizera, iyo mbuto igakura mu kwizera no gutunganywa gushikaho iyo mbuto iteba ikazana ivyamwa vyenena kuri ico giti cakuze. Igice ca 13, 14, 15 na 16 ni igiti kivuga ivy'ivyamwa, tuzobiraba nitwabishikako. Ariko kandi mu cigwa cacu uburyo turaba igitabo c'abaroma ni ukuraba mu buryo bw'intahe, intahe ishashe, kuko iki gitabo kivuga neza ivy'intahe. Ndagusaba rero Bibiliya yawe ibiri hafi kugira ngo ugume uraba yuko ivyo turiko turavuga biva mu ijambo ry'Imana. Ubu rero muri iki gice c'uyu munsi abanyamategeko bahamagarirwa kugaba kugira ngo barabe neza ivy'urubanza. Ndaguteye intege rero, ndagutumiye kandi muri iki gice tugiye gukoresha intahe. Intahe ni ikintu gikoreshwa n'abanyamategeko hirya no hino ku isi. Iyo bayidodoye hasi, iyo bayikubise hasi, ni umwanya wo gufata ingingo, uba ari umwanya bagomba gufata ingingo. Rero turaguma tuyikoresha kugira ngo twiyibutse ko turi mu ntahe y'ikese. Twaragirijwe, ikiremwa muntu caragirijwe. Rero Paulo arasigura muri iki gihe abari mu ntahe y'icese. Aratangura avuga ati umugurano ninde? Umugurano ni ntumwa Paulo nyene. Uyu mugurano rero arisigura uwo ari we. Mu majambo ashika nka 16 aratubwira Paulo uwo ari we yisigura. Irashobora kuba insiguro nziza yatanze mu kwivuga wenyene ubwiwe mu vyanditswe vyose. Aravuga ati ku murongo wa mbere ati jewe Paulo umugurano wa Yesu Kristo. Umugurano mgaha bigomba kuvuga iki? Ni ijambo rivuga doulos, umugurano wa Yesu Kristo. Ikimuranga uko yivuga, ntiyivuga ko ari intumwa, yivuga ko ari umugurano ubwa mbere na mbere. Nk'umuguraniro kandi aravuga ati jewe kandi ndi ntumwa. Umurongo wa mbere nyene ndi ntumwa. Ngaha rero yari yabaye umugurano kubwo kwitangira gukorera Kristo. Ntabwo yahisemo gutanga ubuzima bwiwe. Paulo yahisemo gutanga ubuzima bwiwe. Yahora arwanya Kristo, yahora ahama ubutumwa bwiza, agata mu gasho abakristo. Ariko ro ngaha ari mwibarabara aja i Damasiko yarafashwe. Ni uwo munsi niho yahindutse rero intumwa, umugurano, umushumba wa Yesu Kristo. Mpwemu yera rero niho yamuha ububasha bwo kuba intumwa bivanye nuko yabaye umugurano. Intumwa no kuvuga iki? Intumwa n'umuntu agenda amahanga yugurura amashengero hirya no hino aho ubutumwa bwiza butaragera. Ndazi abantu benshi bakoresha iri jambo muri iki gihe, sinzi ko barikoresha neza, ariko Paulo turabona uburyo yarikoresheje. Yari umugurano w'intumwa. Kuba umugurano nivyo vyamushoboje kuba intumwa imbere y'Imana. Ikindi kandi muri rya murongo nyene yavuze ko yarobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Uravye muri Bibiliya mu vyete yagiye aravuga, agenda arivuga nk'umugurano ko yatoranijwe, yashizwe ku ruhande, yararobanuwe. Umuntu wese ari ngaha, mugabo jewe ndihajya kuko nararobanuwe. Paulo rero yari yashizwe ku muhamagaro udasanzwe.
rero nawe nuko mu gihe nimba uri umupasitori, nimba uri umuvugishwa, nimba uri umuvugabutumwa, nimba uri n'umukristo asanzwe, uri umukristo asanzwe, nawe urafise umuhamagaro udasanzwe ku bugingo bwawe, kandi bitangurira mu kuba intumwa, umugurano wa Yesu Kristo. Mu murongo wa 5 yavuze ati nahawe ubuntu no kuba intumwa, nahawe ubuntu no kuba intumwa. Ngenda narakiriye ubuntu, ubwo buntu nibwo bwatumye ngirwa intumwa. Iby'Imana yaduhaye byose, ikintu Imana yaguhaye cyose ni ingabire wahawe, ntabwo ari ikintu wakoreye. Imana ntabwo iguhemba, Imana iguha ingabire, irakugabira kuko igukunda. Ngaha rero Pawulo aravuga yuko yahawe ubuntu bwo kugirwa intumwa. Pawulo rero kubw'ubuntu bw'Imana mu murongo w'8 aravuga ati ndashima. Murabona muri igice cya mbere impamvu nyamukuru abantu benshi badashima Imana, badashobora gukorera Imana neza, nuko badashima. Iyo rero udashima icyo Imana yagukoreye, ntushobora guhimbaza Imana neza, ntushobora gukorera Imana neza nk'uko bikwiye. Pawulo rero kubwe avuga ati buri munsi ndashimira Imana. Ku murongo w'9 avuga ati nta buryarya, ndi umwizigirwa. Pawulo yerekana neza ko ari umwizigirwa kandi asenga ubudasiba. Ku murongo w'10 ndi umukozi wayo, ndi umugurano, ndasenga ubudasiba, nguma ndindiriye Imana kugira ngo inyereke icyerekezo. Mvugana n'Imana mu buryo bwo gusenga, nkayibwira nayo ikambwira, nkayumviriza. Mu murongo w'9 aravuga ati ndasenga ubudasiba. Ku murongo w'10 naho avuga ati ndondera ubugombe bw'Imana. Ibi biraryoshe gose. Wibuke ko imbere y'iki gihe yari umugarariji. Kwicisha bugufi ni ikintu dukora kigaragaza yuko tutari abagarariji, tutariko turakora uko twigombeye imbere y'Imana. Abakorera bose hanze ubugombe bw'Imana baba abagarariji. Rero Pawulo avuga ati jewe sindi umugarariji, jewe ngendera munsi y'ubugombe bw'Imana. Zaburi ya 91 ivuga iti iyo tuba tufise umutekano, tuba tumerewe neza iyo turi munsi y'amababa y'Uhoraho, munsi y'ubushobozi bw'Imana. Rero niyo mpamvu Pawulo avuga ati jewe ndicisha bugufi, jewe sindi umugarariji. Ikindi kintu avuga mu murongo wa 11 yivuga, nagomba umenye ko ngaha avuga ati jewe singendeshwa n'ivyumviro byanje, singenda nkuko ndavyibaza, singenda nkuko nshaka n'ubugombe bwanje, ahubwo ndongorwa n'ivy'imwemu kandi nivyo nitwararika. Pawulo arongorwa n'ivy'imwemu kandi nivyo yitwararika. Uwo mwemu arongora Pawulo ariho uyu munsi kugira ngo nawe akurongore, akwereka ingene wokwitwara mu bikorwa byawe byose. Waba uri muhira, mu kibano canke mu ishengero, Imana nihiri yemerere kugira ngo ikoreshe ubwenge bwawe, ikurongore nk'uko Pawulo yavuze ko arongorwa na mwemu. Mu murongo w'12 avuga ati asangira n'abandi. Yavuze ati nsangira n'abandi bose. No kuvuga ko hajya yavuze ngo ngomba ko nakira indemeshanyo zanyu, mpumurizwe namwe muhumurizwe nanje. Ntabwo umengo abashiriye byose nabo taco bafise, ahubwo aragiye kugira ngo yakire indemeshanyo zivuye kuri bo, nabo bakira indemeshanyo zivuye kuri we. Raba ingene biryoshe mu buryo bwo kwicisha bugufi, mu buryo bwo gusangira atakwishira hejuru. Mu murongo w'13 yavuze ati yifuje gushika aho bari no kubaraba. Ariko nkuko nabivuze mu gice ca mbere, mu gice twatanguye, Imana ntiyemereye Sawuli gushikayo mpaka yarinze apfa adashitseyo. Kubw'iyo ntumbero Imana aciye imufasha kwandika iki gitabo, arakibandikira. None twebwe uyu munsi turagifise. Rero wari umugambi w'Imana uhambaye kuba Pawulo atashitseyo kugira ngo yandike igitabo natwe kidushikire. Mu murongo wa 14 aravuga ati ndi n'umwenda
ndafise ideni mfitiye aba bantu kandi ntegerezwa kuririha. Abo bantu n'abataramenya Kristo. Mu murongo wa 15 avuga ati nama niteguye, mbayeho niteguye ibihe byose. Nagize ingendo nyinshi mu buzima bwanje, nagiye hirya no hino, none nararushe kwama mpakira ivarize yanje nongera mpakira nongera mpakurura. Ubu rero ivarize yanje riteguye, sinkisubira gupakurura. kandi Paulo yavuze ati yama isakoshi yiwe ikwiye, yama yuzuye, yama yugaye, afise igikwiye cose, ari Bibiliya, ari agahuzu kiwe, ikintu cose kiri mu isakoshi yiwe, yama yiteguye ngo aje Imana iriko iramutuma. Hanyuma rero aca aravuga nko mu guheraheza mu murongo wa 16 na 17, aravuga ati ubu rero sinkimaramazwa n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Iki rero ni ikintu gihambaye cyane. Iki kandi cyo kidufasha gutahura igitabo ciwe. Aca atangura avuga ati sinterwa isoni n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aravuga ati abantu uko bamubona ariko arakora ibintu, bashaka kumaza ati ivyo bintu bikora gute? Paulo nawe akisha ati jewe nta soni binteye, sinterwa isoni n'ivyo ndiko ndakora. Nababwiye ko nabonye Kristo, ni nka kurya baranaba impumyi, baranaba bamaje bati mbega vyakugendekeye gute? Aravuga ati ico nzi ni kimwe, nari impumyi none ubu ndabona. Ntushaka guharira n'umuntu nk'uwo afise intahe imeze gutyo. Paulo avuga ati ndazi ko igihe kimwe nari impumyi, maze umunsi umwe umuco uramurikira ukuboko kw'Imana kunza ko kuva uwo munsi ubu ndabona, ndi umugurano wa Yesu Kristo kandi ndongorwa na Mpwemu Yera. Ikigira kabiri, abandi bantu tubona muri iki cumba, muri iyi ntahe, ni umukiza nawe ni Yesu Kristo, twese turabizi. Ndatanga gatoyi umuco kuri ibi muri iyi mirongo, urabe ico Yesu Kristo ari nk'uko Paulo abivuga. Turabona mu murongo wa 3 yuko Kristo ari umwana w'Imana. Iki ni ikintu, ibi nibigaragaza Yesu Kristo nk'umukiza wariwe, ni umwana w'Imana. Ikigira kabiri, ku murongo ukurikira, haboneka ko ari umuntu muri we afise ubumana, ni umuntu kandi akaba Imana. Yaronse hishurirwa ko Kristo ari umuntu ava ku Mana, n'umuntu afise ubumana. Turabona mu ijambo ry'Imana ko haratubwira ko yashize ku ruhande Yesu Kristo ubumana bwiwe, araza yifatanya n'abantu aba nk'umuntu. Kristo rero yahishuwe avuye ku Mana. Kandi ku murongo wa 4, Kristo afise ubushobozi burengeye kandi ni umwami. Yesu ni izina ryiwe, Kristo ni kuvuga Mesiya. Hanyuma umwami, iyo tuvuze ngo umwami Yesu Kristo, turabuzi ko ari umwami kandi ni Mesiya kandi ni Yesu. Paulo rero aravuga ko Kristo ari umwami. Mu murongo wa 3 aratubwira ko avuka mu muryango wa Yuda. Umurongo wa 4 yaranesheje. Ku murongo ukurikira havuga ko afise ikibanza c'iburyo bw'Imana, nico cicaro ciwe afise uyu munsi. Ivyo vyose nibidondagura Yesu Kristo umukiza wacu wariwe. Nta wundi muntu yazutse mu bapfuye atari Kristo wenyene. Iyo niyo ntsinzi hambaye ku isi yose. Urupfu ntirwashoboye kumugumya. Yicaye rero iburyo bw'Imana. Paulo rero arabandanya avuga ati Kristo ni uwera, Kristo aratunganye. Ubushobozi bwiwe rero bukorera muri twebwe, ubushobozi bw'uwera bukorera muri twebwe. Paulo rero ubuzima yarabayeho bwari ivyo yigisha, kandi ivyo yigisha bwari ubuzima abayeho. Ibiro ni nyamukuru tubimenye mu gihe tuba turiko turaraba mu ntahe ibiriko birakorekwayo. Hari abandi rero bicaye mu ntahe, abicaye mu ntahe bandi arabavuga, nabo nabagize abari muri iyo ntahe y'icese ishashe. Abo nabo nabera, aribo bizera.
ku murongo wa 6 abo nabo n'abahe nabahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Aho ni ku murongo wa 6. Umurongo w'indwi havugwa abakundwa n'Imana. Abo nibo bavugwayo, abakundwa n'Imana. Biranezere cyane kumva neza ko Imana idukunda. Kristo aradukunda. Ku murongo w'indwi kandi havuga ngo bahamagariwe kuba abera. Mu yandi majambo, nabera bariko barabandanya kuba bera, baguma batunganywa kuba abera, biga cane ingene bashobora gushira ku mugaragaro ubwiza bw'Imana. Hama akabandanya avuga ati twebwe turabera nyene, twagiriwe ubuntu. Kuri uwo murongo w'indwi, abagiriwe ubuntu. Ico nico kidutuma tubabera, n'ubuntu twagiriwe. Rimwe na rimwe hariho tugerageza gukora iby'Imana ngo dukorere Imana ibintu bikomeye, oyaye ahubwo twemerera Imana igakorera muri twebwe. Kuva kera mu bihe vyaheze abantu bamye bagerageza. Wibuke mu isezerano rya kera aho bagerageje kubaka umunara w'ibaberi ngo bashikire Imana. Imana yaciye ibatera gucanganikirwa kugira ngo ntibashobore kubaka umunara wo gushikira Imana, kuko umuntu ntashobora gushikira Imana kubwiwe, ahubwo Imana niyo iza igashikira umuntu. Yatumye Yesu Kristo kugira ngo aze abe muri twebwe, Imana ibe hagati muri twebwe. Ntiyabemerera ngo bashikire Imana kuko batari gushobora kuyishikira, ariko Kristo aje ku isi, ubu Imana iri muri twebwe, yaradushikira, igendagenda muri twebwe. Aho rero niho dusanga ugukira, agakiza nyako. Turafise rero uwundi mugwi mu bice bikurikira, niwo mugwi tuza kubandanya tuvuga, umugwi w'abanyavyaha. Tuza kubita abo bantu umugwi w'ikiremwa muntu, bicaye harya mu ntahe y'ikese. Mu bice bikurikira niwe tuza kubandanya tuvuga ko cane. Niwe rero yari yagirizwa, ico kiremwa muntu niwe yari yarezwe. Rero turaraba neza ingene umwagiriza aguma mwagiriza. Imbere ko dutangura urubanza rero nyezina, nagomba dusubiremo mu ijambo twagumye dukoresha. Iryo jambo naryo rivuga ngo twahawe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bukoreshwa mu murongo wa 17 n'umurongo wa 16 ni imbuto y'ubutumwa bwiza, ni imbuto y'inkuru nziza. Iyo umuntu mubwira ko Yesu yapfuye kubwiwe kandi ari uwidegembya, iyo ni inkuru nziza. Ndaza abakristo benshi bagerageza kuvuga ivy'umuriro, bakagerageza gutera ubwoba abantu kugira ngo bakizwe, kugira ngo ntibazoje mu muriro. Iyo ntabwo ari inkuru nziza. Inkuru nziza ivuga ngo uko kazoza kawe kameze kose, iyo wakiriye Yesu Kristo uca ugirwa uwera kandi ugakurwaho ingaruka zose z'ivyaha vyawe, ugahinduka umwana w'Imana. Rero turavuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ijambo rikoreshwa ahantu henshi cyane muri Bibiliya. Reka ndaguhe ibigereranyo bike bike kugira ngo uvyumve neza. Ubutumwa bwiza mu Baroma igice ca 1 umurongo wa 1 na 15 umurongo wa 16 gushika kuri 19. Ubutumwa bwiza bw'umwana wayo mu Baroma igice ca 1 umurongo wa 19. Ahandi kandi havuga ubutumwa bwiza bw'agakiza mu Banyefeso 1 umurongo wa 3. Ahandi hakavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ivyakozwe n'intumwa 20:24. Ahandi hatubwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, Abanyefeso 3:13. Ahandi hakatubwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, Matayo 24 umurongo wa 14. Ahandi tubona ijambo ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi, Luka 10:11. Ubutumwa bwiza bw'ivyiza, Abaroma 10:15. Hanyuma ni ubutumwa bwiza bw'ubushobozi bw'Imana, ari mu Baroma igice ca 10 umurongo wa 16. Raba rero ubu butumwa bwiza ni inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ibuka igihe abamarika baza kuraba abungeri babwiye bati nimwihute mugende Yerusalemu kuko hariya hari inkuru nziza. Mbega inkuru nziza ni iki? Umukiza yavutse, yavukiye ikiremwa muntu. Ndabaha ubutumwa bwiza ariyo nkuru nziza ya Yesu Kristo. Ntabwo ronterwa isoni n'ubwo butumwa bwiza.
izindi nkuru zirashobora gutera isoni kuzivuga bivaye n'ingene abantu bazivuga, ariko iyi nkuru, ubu butumwa ntibuntera isoni. Uko niko Paulo yavuga. Rero ndashima Imana kubw'urukundo yadushizemwo kugira ngo muri ubwo butumwa bwiza, kuko muri ubwo butumwa bwiza ariho hari ubushobozi bw'Imana. Ubu rero turagiye mu ntahe rero, nkuko abanyamategeko baza kuba bicaye bariko baraharira ku mategeko, tugira twumvirize urubanza mu gice ca 19 na 20, niho intahe iza kugaragarira neza iherezo ryayo. Rero twitegure muri iki kiganiro tugiye kuganira, tugiye kurabaho abanyamategeko, abashingwamanza n'abavugizi bagiye guharira ku mategeko. Turabe rero duhereye mu gice ca mbere. Muri Bibiliya turasangamwo bigaragara neza ico ibiriko biravugwa muri iyo ntahe. Unaza kubona amatandukaniro. Bibiliya iriko turiko turakoresha ngaha ni Bibiliya yitwa Amplified Bible, nawe iyo ufise ukoresha urabe. Rero intahe irashashe. Muri iki gihe umushikiriza manza agerageza kwemeza umucamanza ko afite ivyemeza. Uwagirizwa nawe ariwe kiremwa muntu, nawe agerageza kwerekana yuko ari uwera ataco yagirizwa. Kenshi na kenshi usanga abantu bavuga bati twebwe nta ngorane, twe ntituzoja mu muriro, Imana ntizoduhana, ariko ntibamenye yuko bagirizwa. Ariko iyo umuntu yiregura adafise ivyemeza, atazi amategeko, atazi ibimurega ivyo ari vyo, ntashobora gutsinda urubanza. Hari uwavuze ati iyo umuntu yiregura atazi amategeko ntashobora gutsinda. Uteza kubanza kumenya amategeko akwagiriza, kuko amategeko niyo akuburanira. Rero umwagiriza ubu atangura kuvuga, atangura kubwira umucamanza, rero akamubwira ati nagomba umenye ko hariho ibintu vyerekana neza biva mu ijuru, vyerekana neza uyu muntu ko yagirizwa. Umurongo wa 18 havuga ngo uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru, ubwo irakira ukutubaha kw'abantu kose no kutayubaha, banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Ngaha rero mu gihe uwagiriza ariko aravuga ko abantu bakiriye, bafise ihishurirwa bakiriye. Imana hari ibintu yabahishuriye, mugabo iryo hishurirwa canke uko kuri bahishuriwe barakunyikije, bakunyikirisha ubugaraji bwabo, bavuga bati ntitugukeneye. Ivyo ntivyavuye ku kutamenya, ahubwo vyavuye ku bugaba. Paulo rero ngaha arabivuga neza, akavyerekana. Uwagiriza ngaha ariko arabishira ku mugaragaro yuko abantu bose ari ibigaba, ari abagarariji. Rero baratsindwa imbere y'Imana kuko bagararije ivy'Imana yabahishuriye. Rero nta kwisigura guhari. Muri urwo rubanza rero umuvugizi wacu ari we Yesu Kristo azohaguruka, nawe avuge, hagarara imbere y'Imana n'imbere yacu twebwe turegwa, avuga ati urwo rubanza jewe ngira ndaruburane, yerekane mu biganza vyiwe inkovu z'imisumari. Rero avuge ko turabera. Ukugororoka rero kuva ku Mana, kandi n'ishavu ry'Imana riva ku Mana nyene. Imana rero burya ntushobora kuyikinisha. Imana siyo gufyinako. Hariho ibintu abantu bateza kumenya yuko burya iki gihe abantu ntibari bwaronke Bibiliya, nta mugambi w'agakiza bari bazi. Ariko hari ibintu rero umuntu yashobora kumenya n'aho atajambo ry'Imana yari bwabwirwe. Jewe ndemera ko bikenewe ko abantu babwirwa ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe, ariko hari ibintu baba bazi n'imbere uko basomerwa Bibiliya. Umurezi rero muri iki gice arabishira ku mugaragaro. Reka ndakwereke ibintu bine umuntu wese ashobora kumenya n'aho atajambo ry'Imana yo barasomerwa. Icya mbere ndakibasomera ku murongo wa 19 mu gice ca mbere. Turabe muri ico gice havuga ngo kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Mbega ubona iki ngaha havuga ko ikintu cyose Imana ishobora kumenyekanwa ko Imana yarakigaragaje, yaragihishuye. Ubwo rero icambere umuntu ashobora kumenya ni Imana ubwayo.
umuntu uwo ari we wese arashobora kumenya Imana n'ahatorinda gusomerwa ijambo ry'Imana. Ibiti si byo vyomenya Imana, imisozi n'amabuye si byo vyomenya Imana, ariko umuntu, icaremwe, ikiremwa muntu, ni ikintu Imana yaremye, iremana ububasha bwo kumenya Imana. Ubwo rero umuntu arashobora kumenya Imana. Ubwo rero uwagiriza aravyerekana neza ko umuntu ashobora guhishurirwa Imana. Kigira kabiri, mu murongo wa 19 nyene, umuntu wese afise ubushobozi bwo kuyimenya. Icambere ni guhishurirwa Imana, ica kabiri ni kumenya Imana. Imana ibera hose rimwe, ariko ngaha turabona ko umuntu afise ububasha bwo kuyimenya Imana nyakuri mu murongo wa 19. Turabe rero ku murongo wa 19 gushika ku 20. Imana yiyerekanye mu vyo yaremye. Imana y'ubwayo yiyerekanye muri ibintu byose yashoboye kurema. Ibintu biraryoshe cyane, ni vyiza cyane, biragaragaza neza ko ivyo tudashobora kubonesha amaso yacu Imana yabihishuye mu vyo dushobora kubona. Raba ku murongo wa 20. Kuko ibitaboneka byayo nivyo bubasha bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza. Ivyo ibitaboneka Imana yabigaragaje mu vyo yaremye, kuko turazi ko Imana ishobora kumenywa, twabibonye ko dushobora kuyitahura. Umuntu afite ubushobozi Imana yamuremanye bwo kuyimenya. Turabonye kandi yuko Imana yigaragaje mu vyo yaremye, kandi turabonye yuko ikidashobora kumenywa, ivyo tutomenya ku Mana, turashobora kugitahura muri ubu buryo. Turabona neza yuko Imana itaboneka. Hirya no hino ku isi abantu bose barazi ko Imana iriho naho batoyibona. Ikigira kabiri, barazi ko ifise ububasha budashira, barazi ko ari ububasha bwayo buhambaye gusumba ibindi. Iyo babonye imiravyo n'inkuba, baramenya bati ivyo arivyo byose Imana iriho, irahambaye. Kenshi na kenshi bitera ubwoba mu bantu, bituma bagira ubwoba bwinshi, bagaca batanga gutanga ibimazi, bakatangira ibimazi mizimu, kuko bibaza bati Imana yadushavuriye. Ariko ivyo bisigura ko naho batabona Imana, Bibiliya iratubwira ko Imana itaboneka, Imana ni mwemu, ntibashobora kuyibona, ariko barazi ko ifise ububasha bukomeye cyane. Ivyo barabizi, si ngombwa ngo babisome muri Bibiliya. Rero ikigira gatatu, barazi ko Imana ari mwemu, kandi barazi ko iba mwijuru. Imana ubasha bwayo bukorera mwijuru, nico gituma bazi ko ari mwemu, bayiha imibavu bakayiha ibimazi, kuko bazi ko itaboneka. Ariko twebwe nk'abakristo turazi yuko bidakenewe gutanga ibimazi, ataco bimaze. Iyo tuje ku Mana tuza muri Yesu Kristo, kuko Kristo yavuze ko ari we wenyine nzira tujana mwijuru, atawundi ashika ku Mana aciye ahandi hantu adaciye muri Yesu Kristo. Ntidushika ku Mana no ko tuyihayereje ibimazi, ivyo ntaco bimaze, kuko Yesu ubwo yabaye ikimazi nyaco, ikimazi kidahera. Duciye muri ico kimazi niho dushika imbere y'Imana. Mu guheraheza ibi bintu bine, ibuka urubanza rwatanguye, ibuka hamaze kugaragazwa ivyerekana yuko ikiremwa muntu gitsindwa. Umwami ariteguye, umucamanza ariteguye kumviriza, gushika mu iherezo ry'igice 8 niho urubanza ruza guhera neza, urubanza rutwagiriza kandi urubanza rutuburanira. Turaguma tubiraba rero muri iki gitabo, muri ibi bice. Rero uwagiriza aravuga ati, nyakubahwa mucamanza, ndagaragaza neza mu gice mu murongo wa 20 na usomye mu murongo wa 20 ngo nderekana ko atakintu na kimwe umuntu ashobora kwireguza, kuko
ivyo ububasha bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye mu kuremwa kw'isi. Ubwo rero bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntihagire ico bireguza. Nta muntu n'umwe ashobora kwiregura. Uwagiriza avuze ati ndakwereka neza yuko umuntu wese icaremwe cyose c'umuntu adafise ico yireguza, nkuko abivuga muri umurongo wa 20. Abantu bose ntibafise ico bireguza kuko barazi Imana. Izi nyigisho mu gihe turiko turazigira hamwe biradufasha gutahura ingene Imana itubona iyo tudafise Yesu Kristo. Ariko kandi nagomba nkoreshe uyu mwanya muri gice kigira kabiri. Ndakusabe nimba woba wari umaze kumva Yesu Kristo, mu gihe uri kurumva ibyo ariko birabera muri iyi ntahe, ndagusavye ngo wakire Yesu Kristo mu mutima wawe, umwakire kuko ari we wenyine ashobora kugukiza. Urabona ko witegereje neza ingene umuntu yagiye kure y'Imana, ukitegereza ingene Imana ibona umuntu wese, kandi Imana ikabona ko tuyizi, ariko abantu benshi bakagerageza kuvuga ngo none wewe wokwerekana gute ko ari Imana? Je umuntu ambaje icyo kibazo namubwira nti ahubwo we niwerekane ko atamana ihari. Namubwira nti wewe ni wewe ushobora uteza kutwereka igituma uvuga ko Imana itariho. Umbariye jewe ndabisigura ndokubwira nti ndaba jewe ingene ndemwe, raba ingene Imana yaremye amaso yanje, raba Imana ingene yaremye ikiganza canje. Ibi ntibishoboka mu gihe hatariho umuntu ahambaye yakoze ibi byose. Uwo nawe ni Imana. Raba ingene isi imaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi iriho, haci imyaka ibihumbi n'ibihumbi ihari. Wovuga gute kw'ivyo bishoboka kubaho Imana atariyo yabikoze? Ubwenge bw'Imana ataribwo bwabishizeho. Rero urashobora kwakira agakiza biciye muri Yesu Kristo. Isi yose abantu bose barazimiye. Icyo dukora ni ikihe? Ni uguseruka imbere ya Yesu Kristo tukasaba tuti Yesu nyakira, nagendeye mu nzira ziwanje, nta kintu na kimwe mfise, ndaje ukondi nunyakire. Iyo bigenze gutyo ugakora uko, Imana irakwakira. Imana uhinduka umwana wayo. Twese turi ivyaremwe vy'Imana, twese Imana niyo yaturemye, twese turi ivyaremwe nayo. Ariko abakiriye Yesu Kristo bonyene nibo bahinduka abana b'Imana, kuko tuba twavyawe mu maraso ya Yesu Kristo, tukavuka mu muryango w'Imana. Umuryango w'Imana nawo niho dusanga uburanga nyabwo bw'uko Imana ari data wo mwijuru. Imbere uko dukizwa Imana bari Imana nyene, ariko iyo tumaze gukizwa Imana ihinduka data wo mwijuru, tugahinduka abana bayo. Ndaguha ikaze mwene data mu gihe ndiko ndasengera isengesho rya nyuma. Data, turakunezererewe urukundo watukunze mu kurungika umwana wa Yesu Kristo. Turagushimiye uyu munsi kubw'urukundo ruva mu mubiri wa Yesu Kristo rutuzana imbere yawe mu bwiza bwawe. Ndasenge abantu bose bo batazi neza yuko baba barakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Ndasenze kugira ngo igihe bariko bararaba ivyigwa bazogende batahura ico wabakoreye, kugira ngo bibashoboze gutahura neza no kugira umunezero nyawo wo kugukorera n'inkomezi zabo zose mu buzima bwabo bwose. Muri Kristo Yesu niho nsenze. Amen. Amen.